ukwezi k'umunani niho vyatangwe kumenyekana yuko uno muhanzi Rajab Abdul Kahari avuye neza na neza muri Wasafi Classic Baby sanzwe irongoye n'umuhanzi Diamond Platnumz. Uno musi rero tugiye kugaruka ku vyerekeye ibikorwa bimwe na bimwe vyerekana yuko uno muhanzi ariko arita kugira ngo ashobore guca uno muhanzi Diamond Platnumz yarasanzwe amubereye umurongozi. Gumana natwe utaragira subscribe ja munsi ya video, urabona handitse Ivyacu TV imbere yaho ari ahantu hatukura handitse subscribe canke abone weze wemeze, hanyuma tuzibandanye kumwe natwe. Nakubwira yuko uno muhanzi amaze kubakora ama media tour agakora n'indirimbo zisanzwe nyuma yo kuva muri Wasafi Classic Baby, hakaba indirimbo yakoranye na Skillz umunya Nigeria, umunya Abaganda, Chameleone na Harmonize. Uno musi rero haciye imisi asohoye indirimbo yitwa Uno, imwe mu ndirimbo itariki ravyorosha na cyane kumenya yuko kuri no 31 yakoze igitaramo aho kwinjira kwari ku buntu. Ubu akaba ari umukenyuro uno muhanzi ariko arakora kugira ngo ubwa mbere abaryoshya abanyagihugu, hanyuma azashobore gushika kure hashoboka. Ubona yuko ino ndirimbo mu giringo c'indwi imwe yonyene ari audio imaze kuba irabwa n'abantu batabarika barenga umuriyoni, akaba ari imwe muri hokoro zidasanzwe ndetse umuntu ashobora kwishima. Ikindi kigira kabiri ni indirimbo yari yarakoze isa n'inyikira mucira inzira, aho ubona yuko urukundo afitiwe na cyane n'abayobozi, harimo ino ndirimbo yitwa Magufuli. Iki kandi kikaba ari ikindi gikorwa yakoze ubona yuko abayobozi ndetse ubona icamukira inzira, ushobora kwibaza neza yuko mu misi iza ndetse ashobora kuzogera aba mu brand ambassador wo kwifashishwa mu vyerekeye amatora ya campaign. Ikindi kandi twovuga ni ino Konde Boy mu Gahawa, aho usanga yarafasha abandi. Ibi navyo ni bimwe mu bikorwa tugera twerekana neza yuko uno muhanzi yahagurukiye umuziki we, yongera hagurukira cane uno muhanzi Diamond. Kandi twokwereka kwirengagiza ino korabo yiteguriye kuzana bisa nk'ivyamaze kuba bimenyekana, ino korabo y'umuhanzi Wizkid yo muri Nigeria. Iyi nayo ikazoza ari indi hokoro uno muhanzi azoba ari karagira. Mbega n'ibindi vyahe tubona yuko uno muhanzi Diamond, uno muhanzi Harmonize yo ari karakora kugira ngo ashobore guca neza na neza CEO wa Wasafi Classic Baby. Ni ibintu vyo kuba ubona yuko abayobozi basa n'abakunda cyane uno muhanzi bivanye n'indirimbo yakoze ya Magufuli twabivuze. Ni kimwe mu bikorwa umuntu atokwirengagiza kuko umaze kuba wizegwa n'abayobozi nta hantu namwe udashobora gushika, ndetse ubona yuko uno muhanzi kandi asa no gukundwa cyane, aho ubona nk'umuyobozi perezida w'ico gihugu ariwe Magufuli yishimiye ino ndirimbo, ndetse ubona yuko yemeye yuko yipfuza wewe ananashaka yuko yoba parliament, ni kuvuga uwo mushinga amateka w'akarere ka Tandahima. Ibi ni kimwe mu bikorwa ubona yuko uno muhanzi asa n'uwishimagwa cyane muri Tanzania, ndetse ubona yuko no hanze aha agenda ca hose nko mu bihugu yakoreye media tour vya Uganda, vya Kenya, ubona yuko akundwa ku rugero rurenze, ndetse ubona yuko ari inzira iriko iramucira yo guca kuri uno muhanzi Diamond Platnumz. Ariko nakubwira yuko urukundo ndetse niko bari karakora atari kugomba kumuca canke ngo harimo beef, ndetse ubona yuko n'inyuma yo kuvayo yiteguriye kuzogaragara mu giteramo c'uno muhanzi Diamond Platnumz ku itariki 9 zo mu kwezi kwa 11 ca Wasafi Festival. Ngayo nayo mbakozi twateguriye, mwebwe mudahengeshanya kuba kumwe natwe. Utaragira subscribe kuri channel ya YouTube yacu nubikore, hanyuma ugire share, like, comment, navyo biba bituryohera. Ndabashimira cyane kuba